mwarabu hariho leta Colonel Gafazi urabona hariho Colonel Eric n'ubu yarari hajyari yicaye hajyaye yirabura yambaye tenza sport nabo bavuga ngo iki bavuga ngo iki gihugu ni kugifata umuntu kubafata ngo imishenzi ngo tubadome ngo tubakire ngo tubice ko bavuga y'ibyo tuba turi mu hajyamye. Ivyo vyose muraza kubikurikira neza muri aya amakuru. Turabahaye ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu numwanya w'andi makuru twabateguriye mugiye gukurikiramwo biriko biravugwa cane ariko namabanga akomeye cane. Nininahazwe na Bob Rugurika bashize hanze amabanga akomeye cane kwirementanya ririko rirategurwa. Ariko haravugwa ko hari n'abasirikare boba bazicwa. Uwo mugambi rero ngo ukaba uriko urategurwa n'iperereza hamwe n'iperereza ry'igisirikare. Nininahazwe yaravuze agira ati perereza rya gisirikare riko rirategurira irementanya arikomere. Ngo turafise amakuru y'ibanga ajanye n'irementanya ryateguwe n'ibiro vy'iperereza mu gisirikare c'u Burundi. Hari umurwi w'abantu bamaze imisi bafatwa barimwe abanyarwanda n'abanyamurenge bimirije kwerekanwa nk'abarwanyi barungitswe gutera Burundi. Ibirwanisho byarateguye ngo bakazokwagirizwa ko bahawe n'u Rwanda nk'uko amasoko yacu bivuga. Umugambi wateguriwe mu iperereza rya gisirikare ariko abo bantu bageze muri documentation niho bivugwa ko bazokwerekanirwa. Uyu mugambi ufise mbero yo gushimangira ivyo perezida Ndayishimiye amaze imisi avuga gukabura imbonera kure ngo zimere magabo no kurondera ko amakungu yoshigikira leta ya Ndayishimiye mu kwerekana ko Burundi bubangamiwe nka Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Iperereza ry'u Burundi ramaze gukora amarementanya menshi cyane asa gutyo ngiyo nzira ntishika leta y'u Burundi ngo yoshaka ikabivamwo maze igakurikira impanuro nziza yahawe yo gushira imbere kuganira naho ari leta idahanurwa. Ivyo niko Nininahazwe yoba yarabivuzemwo. Bob Rugurika we ku rubuga rwa X akaba yaranditse agira ati irija ubutegetsi bwa General Neva burasubiye mu marementanya kugira bufunge canke bwice abo bwateguye kwicwa. Ibi ni intango y'umugambi mubi bateguye ariko barihenda amakungu arabizi vyose kandi ntavyo bazoshira mu ngiro. Ngo General Habarurema ngizo ntonde z'abasirikare mwateguye kwica zirazwi. Muri aya makuru nkuko twabitanguje mugiye gukurikira umuntu umwe azi iyo migambi yose. Hari abamufashe bariko bamubaza ibibazo nawe akishura. Mukurikire neza mwumvirize ingene iyo migambi mibisha yoba yarateguwe. Mu nyuma iyi nkuru tukaza kuyibandanya inyuma yayo majwi mugiye gukurikira. Ivuga gutya aya madarapo muguma mwiba mukata n'imigozi mwongera muza murata. Naguma ndakubaze kandi unyishure ukibazo mba niko ndakubaza. Watumwe nande? Ni bangahe? Inama yabereye hehe? Bafise intumbere yihe? Bavuze ko bafise intumbere yihe? Ndakwishura. Oni ni mbero bafise. Ona ko ibinda M23. Urabona ko igihe afashwe yari Bukavu. Sinzi vugangira urumva sasa abantu batugirisha inama najya muri portail ajya kwandorera wa mbere ndorera arimo urumva harimo Kanani harimo umukoloneli batazira Karani abajya kwa bamwarabu hamwe bamwaro bacuruza amakara upangurutsa rukurikira ubwo yajya kwa bamwarabu hariho leta Colonel Gafazi urabona hariho Colonel Eric n'ubu yarari hajyari yicaye hajyaye yirabura yambaye tenza sport nabo bavuga ngo iki bavuga ngo iki gihugu ni kugifata umuntu kubafata ngo imishenzi ngo tubadome ngo tubakire ngo tubice ko bavuga y'ibyo tuba turi mu hajyamye. Jenda baye rase nyuma hajya mu portail ku mutunda kwicara warahatse niko bavuga ni kubavuga. Inama zikorana kangahe mu n'ubu ariko barayivuga. Inama zikorana kangahe mu gatatu mu umukuru harimo makomite umukuru n'indorere nyina kabare. Icegera ciwe ni Karani ubatazira Karani. Secretary nindi
secrétaire naho nomenya mwandika secrétaire naho nomenya mwandika twandika yo muri ko murakora muri abantu mwandika barafise ingene bandika je mbwa nabakubwiye ibyo nzi vraiment ambo nawe batatamo gute ujamwo none Senda waje noti none kandi mu nama ya mbere kugira bagutumire byagenze gute hasinye ko umuntu w'umusazi ikinisinya kira kitu gaje ndabakubwiye wabifashe baza kurinda bagaca baguhereza ukora wenyine nta wundi mabaguhamuka oya madije nyene mu rugo babye abahungu babo n'ibiki nta wundi je madije nyene vraiment ubona mbuze nababuze kandi nta wundi kundabesha vraiment mbo abo mwebwe niyo nama wewe ukorana nabande mutumirwa muri bangahe niyo nama jewe nabo bakoroneri nabavyondo vyondo uramubona nabo bitabaye stage sinzi kumuza stage uko abayigeze bose turakorera abajaye tuba turi kumwe baje bose twicaranye mu bantu wewe banyarutsa kwihuta gukora ikibi na ningoga wewe niwe batuma uri bitumwa ko wewe niwe batuma na ningoga cenje batuma cihewe none ndakubaza nta bintu bafise nk'ibigwanisho ibigwanisho utofate nk'akarorero bakavuga ati turapanze plan nk'ibigwanisho tuzokoresha ibigwanisho nacunzi mbwa ndibaza baba bifise nacunzi naco nabo baragicisha mu kanwa baragicisha mu kandi kanwa bakubwira ko bazoguha baragicisha mu kanwa vraiment we bakubwira ati tora imbuga itagusa tora imbuga itabari Uganda gukora kandi bazana ibigwanisho barabifise none iyo mbuga itari bakubwira ko yigendana oya iyi mbuga itanayivye kwandurira mu gikoni ngiye gusoba ndayiba kandi naguhara se none abo nyene abo abudondaguye naguciriye indira bantu indira abudondaguye mwiyo misi yo kuguha idarapo gukata idarapo kutwara amadarapo no kuzura yakata muja guta hariya tuyabura nabo nyene nibo babikubwiye bavuze ngo debarasa inzo darapo ngo ni debarasa inzo darapo nenda bikubwiye ku kanani bakubwiye ati detrase ariko kubwiye muri nama yabo hari ikindi wagira uvuge bagomba kuvuga ngo yawumbajije ati yabimbwiye nk'iyo nama yacu baravuze ngo ntaguciriyemo ishobora kumvuga n'iki naguciriyemo jewe mwana badenose bose nabadenosheje sibyo jewe ico nagomba sabe imbabazi byose naje kubadenosa amaje uce twikoranira uninzo badenosa bose ndababereka ndabafatisha ibyo ndabyumva mugabo ibyo ndabyumva muga mugihe waduhaye ukuri kose je nabaye kuri kose itonde utubwire n'ikindi kintu woba ugomba kuduhisha mumba cyo gushaka cyose ubona wowe ugomba kuduhisha akantu wowe ugomba kwibikira kazane hanyuma umuntu akubabarire mu bintu yumva sibyo ko ngomba kwibikira bamese nagomba kukibikira ngo bazotegera ngo ministre de la défense ngo aro compromise izoza ngo bazanye mu Rwanda wagiye mu Kirundi wabo ngo baca bamuturitsa ibyo byose nabyumvira hajyanye na Patrick nayimubwiye uno munsi umushoferi umwe atwara ya pick up ya B8 Patrick nayimubwiye uno munsi bavuga ati nukumubwira ati nukumumwana ivyo nukuri ivyo Patrick uramuzi we Patrick uramuzi wa marinette ndamuzi isura Patrick muremure wa marinette ndamubona mugasi ndarinzi ko yitwa w'insobe ayimubwiye no munsi mu gatondo ndamuguriye agafana ahubwo n'ibindi urabivuga nuko hekura igihugu byose ndumva bya bintu mbere birakaze byagara polisi byinshi ibyo byose tumushaka bro nta kindi vraiment ayo majwi muheruka kubona kandi akaba ari amasanamu yashizwe ahabona na radio RPA ikuriwe na Bob Rugurika aho mu kuyatangaza tugira ngo tubanyuriremwo n'inyishu bo baramuhaye
tubibutse ko Bob Rugurika yanditse ngirija ubutegetsi bwa General Neva burasubiye mu marementanya kugira bufunge canke bwica bwateguye kwica. Ibi ni intango y'umugambi mubi wateguwe ariko barihenda amakungu arabizi vyose kandi ntavyo bazoshira mu ngiro. General Habarurema ngizo ntonde z'abasirikare mwateguye kwica zirazwi. Mu kumwishura hari uwitwa Mwarike yamwishuye agira ati Bobo guma hamwe mubanze mwumve iminsi twamaze turi mu buhungiro mwumve ko biryoshe ivyo ukorera bagenzi bawe ni mpaka bikugaruke ko imyaka yaho batutsi kamwe kafata abahutu 70 kakagenda kubiyicana yararangiye ngo ubu rero muri mu nduru baca umugani mu kirundi bati zikonwa zibweja. Bob Rugurika uwo mu kumwishu yagize ati Mwarike mu bintu utunze gusumba ibindi harimwo ubujuju. Hari undi yashizeho commentaire agira ati uwo muhungu yitwa Silava kandi azwi nk'umuntu yasaze kandi n'abajejwe intwaro baramuzi ntari credible na gato. Dr Bob Rugurika rero akaba we yaramwishuye agira ati Line solitaire bonjour erega niko iyo ntwaro yamye kora ntiwibuka babwira amakungu ko Kadege na Ndayizeye bateguriye hamwe kudeta ntiwibuka babwira amakungu ko umuntu agendana ubumuga bwo mu mutwe Christian Butoyi ari we yishe ababikira n'ubu akaba gifunzwe. Niko Bob Rugurika rero yoba yarishuye uwo yavuze ko uwo muntu yoba mwumvise muri ayo majwi ngazwi mu gace asanzwe arimwo. Hari byinshi rero biriko biravugwa cyane ariko birabana n'iyo migambi ni gutyo byo bavyifashe mwabyumvirije neza mu majambo ndetse mu kuvyagiye birashikirizwa nabo babiranwo Pacifique Nazwe hamwe na Bob Rugurika. Ni nkuru rero tuzobandanya no gukurikirana kugira ngo mumenye uko vyifashe. Twagiye ku rundi ruhande kandi ngo umukenyezi ngo ntari kuriwe kwitwara nk'impene zo muci ku muzi mpuzamakungu wamuhariwe. Mu gihejo aho bukera ubwo iyo nkuru yanditswe ku munsi w'ejo murabizi ko uyu munsi ari munsi mpuzamakungu hari umukenyezi umushikiranganje byajejwe harimo agateka kazi na muntu Imeride Sabushimike akaba yasohoye itangazo ryerekeye uyu munsi uhimbazwa ku igenekezo ry'umunani ntwarane buri mwaka kamenyesha ko uyu munsi kaba ari akaryo keza ko gusuzuma intambwe imaze gushikwa ko mu bijanye no kubahiriza agateka k'umukenyezi maze kakaba akaryo kandi ko gukosora amabi yose ashingiye ku gitsina gore nayo mabi yose yotuma haba ugukumirana mu kibano. Aremeza kandi ko Burundi bwateye imbere cyane mu guharanira uburenganzira bw'umukenyezi biciye mwishirwa mu ngiro ry'itegeko mpuzamakungu rijanye no guteza imbere hamwe no guharanira uburenganzira bwa zina muntu wese n'uburenganzira bw'umukenyezi. Imeride Sabushimike akaba hamagarira abarundi bose cyane cyane abakenyezi kwirinda inyifato yose yoshobora gucafuza uwo munsi mukuru kuko ngo hari abagore bamwe baca bitwara nabi kuri uwo munsi mu gusuzugura abagabo haba mu gutaha ijoro canke kwirengagiza ico bategerezwa gukora mu ngo zabo. Akaba yibutsa ko kubahiriza uburenganzira bwa muntu biri mu vya mbere bihabwa agaciro mu gihugu cy'u Burundi kandi ko naryo soko ry'iterambere rirama ku rwego rw'igihugu. Rero uwo munsi ukaba wahari mpuzamakungu hari umukenyezi ukaba uza guhimbazwa ubanza ukabona afise icivugo ngo umukenyezi niwe nkingi y'iterambere tumushigikira mu migambi gana kumbona kazoza ya 2040 hamwe na 2060. Mu yandi makuru rero hariko harandikwa no mu bindi bimenyesha amakuru ahitwa Ibutembo hari abagwanyi 10 ba wazalendo biciwe mu ntambara zikaze. Intambara cyashe zasubiye kwaduka Ibutembo aho amashami 2 y'abawazalendo ni zina rihabwa imisore y'inkora barishigikiwe n'indongozi za Kongo yatanye mu mitwe mu ijoro ry'uwa gatatu rishiru wa kane ntwarane. Ibitigiriro vyifata kibanza bikaba bivuga ko 10 bapfuye muri bo n'abandi benshi bakomeretse mu gihe abanyagihugu bari mu bwoba bw'iyo ntambara idahera. Abagwanyiro bashika 10 bo muri bo baraguye muri zo ntambara zabaye mu ijoro ry'uwa mbere wa gatatu w'igitondo cyo kuwa kane ntwarane Butembo mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Kongo bw'amashiramwe yigenga Ekimemi imwe mu makarisiyo muri ico gisagara. Izo ntambara zahuje amashami 2 ya wazalendo. Izo ntambara zadutse hagati y'isaha 6 mu ijoro n'isaha 9 z'ubuca muri zone ya Montabaho muri gice ca kaminuza katolika ya Grabene Imana iva muri quartier Malende.
hari n'amatati rero ngo yavuyemwo urupfu nk'uko amakuru atangwa n'amashiramwe yigenga bivuga mu rwiho cumbitse imavina ni wo barakoze igitero ku bucumbitse itaboro wishura ko igitero bagizweho ku birindiro vyawo buca ari uwo munsi yarumfata kibanza bikavuga ko hapfuye 10 muri abo bagwanyi n'abandi benshi barakomeretse bariko baravurirwa no mavuri yo muri ako karere ibiziga by'abapfuye rero bikaba byaratowe byahebewe hafi y'ikigo ca kaminuza ICG bikaba byateye ubwoba n'abanyagihugu benshi batagira ingano. Muco bitoke rero hariko haravugwa imyimenyerezo y'igisirikare n'imbonera kuri teye ubwoba bwinshi mu banyagihugu ni mu gihe umutekano ngo yagoye inyigisho za gisirikare zikorwa n'imbonera kure mu ntara c'ibitoke ziteye amakenga gukurikiranwa n'abasirikare babigisha hamwe nuko bashobora kwivanga amatora yimirije bituma ubwoba buba bwinshi mu banyagihugu bahegereye. Umutekano muke mu ntara ya Cibitoke ni mu buraro kurushira uburengero bw'u Burundi ushishikara utera amakenga harciye n'indwi zibiri rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi ubwo nimbonera kure ruragira n'imyemenyerezo ya gisirikare myinshi mu mabarabara yo mu gisagara no mu makomine agize iyo ntara uko ari 6 iyo myemenyerezo rero ikaba tangwa n'abasirikare babigisha iratera impungenge nyinshi mu banyagihugu cane ko iherekezwa n'ibikorwa byo gukizura mu ijoro n'indirimbo za politike ziyamiriza igihugu kibanye cy'u Rwanda n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ngo bivugwa n'amasoko mu bijanye n'umutekano izo nyigisho zikaba zirongorwa n'abahoze ari abagwanyi umuhari CNDD-FDD wahoze ari umuhari w'abagwanyi abahutu bavuye uba umugambi uri ku butegetsi muri 2005 bivuye ku masezerano ya Arusha yo muri 2000 abasirikare b'igihugu hamwe nabo muri FDLR umurwi wagirizwa kugira uharamwe mwihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi 1994 ntumbero rero irashobora kuba ari yo gutegura iyo miyabaga kuja gufasha abasirikare bari kugwanya imirwi y'abaroberi ba M23 na Red Tabara mu karere ka Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kwa Felix Antoine Tshisekedi. Ni nyuma y'imisi 3 rero y'inyigisho ku ntambara no gukoresha ibirwanisho abo bayabaga boba baca barungikwa ku rubuga akurya y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ariko uretse ico gisirikare amakuru amwamwe kavuga ko igikorwa cabo coba ari ugucungera amatora ariko yimirije kugira ngo vyanka vyakunda amatora abe kuneze yo mugambi uri ku butegetsi bandi rero bakabibona bakamenyesha ko nimbonera kure zishirwa ku mipaka zikora ibikorwa byo gukizura buri munsi ziraba uruja n'uruza rw'abanyagihugu kuri ivyo birego byose umukuru w'umuhari w'urwaruka rw'umugambi CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura agahakana ibikorwa byose ibyo gisirikare kiriko kirakorera izo mbonera kure akemeza ariko ko izo nyigisho zishimikiye gukundisha igihugu kandi ko zibera ku ngoro y'uwo mugambwe mu ntara ariko rero ntunganyo na kamere nk'iyo myimenyerezo nta kindi bikora atari ukujuragiza mu kugwiza ubwoba abanyagihugu basanzwe babaye mu bwoba kubijanye no gushira mu ngiro ivyo vyigwa muri ikazoza. Ibujumbura rero intambara mu buseruko bwa Kongo irahungabanya uruja n'uruza rw'ibidandaza bica ku mbibe z'u Burundi niko ikinyamakuru SOS Media candika kivuga kiti kuva muri nzero muri ruhuhuma 2025 intambara ibandanya kunyuka mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ahungabanya cyane uruja n'uruza rw'ibidandaza hagati y'u Burundi n'ico gihugu mu gihe byunyutse abagurisha n'abagura barababazwa no kubura umutekano bituma batakibasha kujabuka imipaka no gushikana ibidandazwa byabo ubuhinga bwo guhanahana ibidandazwa ngo bwajemwo ingorane nibwo rero haciye igihe imigenero y'uburudandaji hagati y'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ishingiye ahanini ku guhanahana ibidandazwa bitandukanye abadandazi b'abarundi rero bakaba ngo binjiza ibitenge byo muri Kongo bakongera bagashorerayo n'ibinyobwa harimwo ibiyeri ku ruhande rw'abadandaza b'abakongomani bararonka n'ibidandazwa bikenerwa mu buzima bwa misi yose biva mu Burundi. Isoko ngira kamaro ku butunzi bw'igihugu c'u Burundi ryarangiritse ivyo biharuro byatanzwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amataxi OBR byerekana ko udandaje hagati y'u Burundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ufise akamaro kanini kuko mu gice ca kane c'umwaka 2023 vyibonekeje ko ku ruhande rw'u Burundi ku bidanazwa vyashoye mu karere ka Afrika yo hagati y'ibice birenga 89 vyacuwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri gitugutu 2024 ivyo bihugu uko ari bibiri vyarateye umukoro ku masezerano mashasha y'ubudandaje bise regime commercial simplifié mu ntumbero yo korohereza
urujano ruza rw'ibidandaza. Ayo masezerano akaba yashingiye ku bidandazwa birenga 66 bikomoka mu Burundi no muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, harimo ibitenge by'abakongomani hamwe n'ibinyobwa byo mu Burundi. Iyo regime commerciale simplifiée cankere kosi ikaba yaroheje cyane uruja n'uruza rw'abadandaza bato bato, aho bashobora no kurangura ibidandazwa bifise agaciro gashika mu madolari $500 ku munsi, bakagabanirizwa n'uburyo bw'ikore. Urudanzwa rero rukaba ruhungabanijwe n'iyo ntambara. Ibitero bibandanya bikomera mu buseruko bwa Kongo byarahungabanije cyane urwo ruja n'uruza rw'ibidandazwa. Kukubura umutekano gutuma ibidandazwa bitagenda neza, bigatuma kandi n'ubutunzi bw'ako karere buyumbayumba, bigakora cane ku badandaza babeshwaho ahanini n'ivyo gusa. Mu gihe rero hakirindiriwe ko ibibazo by'umutekano biterwa inyishu, haberwa n'ivy'ubutunzi ku mpande zombi bararindiranye umwitwararika iterambere rishasha ry'umutekano kugira ngo basubire mu iterambere rishemeye ry'imiryango yabo. Naha duhereje amakuru twari twabateguriye, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa nandi tuza kubagezaho uyu munsi. Turi kuwa gatandatu kwigenekezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu 2025. Ntimuze gucikwa rero, turaza kubandanya kubana. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Bonesha kuri Hejuru TV, mudahwema gukurikira. Imana ibahezagire.